Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibanda ku makuru atandukanye aba ariko aravugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwana nyigijwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Hari amakuru ahambaye cane ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi nyuma yaho General Alengiyome Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere ibyaha byiwe bigomeje kwiyongera, bakaba barongereyeho icyaha cyo kugerageza gukandagura umukuru w'igihugu. Ibi byose nyine bikaba biri gukorwa mu ntumbero yo kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye asambure kandi yigizeyo nyine akarwi k'abashaka kumutembagaza ku butegetsi kamaze kugira ingufu nyinshi, aho nyine gashigikiwe n'uwahoze akingira ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igisoda c'u Burundi Prime Niyongabo, aho nawe yamaze kwifatanya n'abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ukuntu bariko baramwagiriza ibyaha bitandukanye, harimo nyine gukorana n'abansi b'igihugu mu gusambura umugambwe uri ku butegetsi. Ubutigu buri hagati ya bamwe mu bagize umugambwe uri ku butegetsi burateye ubwoba kandi barateye amakenga ko igihugu gishobora kwinjira mu bihe bibi cane, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ntiyiteguriye guheba amabanga kandi n'abashaka kumutembagaza ku butegetsi ntibiteguriye kumureka, kuko barazi neza ko nibaramuka bamuretse nabo nyine azabafata akabapfunga nk'uko yagize General Alengiyome Bunyoni. Hari amakuru mashasha twamaze kuronka ku wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Alengiyome Bunyoni, aho haba hari akarwi gakomeye cane kaba kariko karategura kumutorokesha mu kinyagiro gikomeye cane nyuma yaho babonye ko Perezida Evariste Ndayishimiye atangiye ngo ziboneka ariko arafata kugira ngo yorohereze uwahoze ari umushiranganje we wa mbere General Alengiyome Bunyoni, mu gihe ariko aravugwa amakuru atandukanye agendanye n'itembagazwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye, aho abashaka kumutembagaza ku butegetsi bariko baravuga ko byanze bikunze bagomba kumutembagaza ku butegetsi ariko akareka kujya bafata akabapfunga. Hari amakuru mashasha twamaze kumenya kuri Prime Niyongabo arongoye igisoda c'u Burundi, ni byinshi biriko biravugwa byose tugiye kubashikiriza mu donido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya ba mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ihagarikwa rya General Bunyoni ryakiriwe gute mu mirwi itandukanye y'Abarundi? Imbere y'uko afatwa, General Alengiyome Bunyoni yari ikimenyetso c'ico bita bihangange mu Burundi. Abagabo bahoze ku rugamba baraheza bahinduka intakorwako mu byo bakora by'ubusuma canke by'ubwicanyi. Mu kazina k'ubuhizi ka Mutama wa kabiri yari yihaye mu gihe Mutama mukuru yari inkuru nziza, byaboneka ko Bunyoni yemanga ko ari we gihangange gikuru havuye inkuru nziza. Yakunda kwerekana amatungo y'umurengera afise, akiyorosa inzahabu be n'umukenyezi wiwe, akiyubakira ingoro nk'iz'abami, akiyerekana mu miduga myinshi izimbye, mbere akanandika izina ku modoka, yakunda gukwiragiza amafoto yerekana amahirwe y'umuryango wiwe. Mu gihugu c'abakene aho bamwe bigorana n'ingene baronka ico bapfungura, Bunyoni yatanga ishusho ry'abategetsi biharije amatungo y'igihugu. Ifatwa ry'umuntu nk'uwo ntirishobora kurengana nk'ikintu gisanzwe. None ryoba ryarakiriwe gute mu mirwi itandukanye y'Abarundi, aho nyine hari akarwi gashaka kumutorokesha aho nyine apfungiwe, mu gihe Abarundi batari bake nyine basabaga ko haba ubutungane ku mabi atandukanye General Alengiyome Bunyoni yakoze. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi baranezerejwe n'ihagarikwa rya General Alengiyome Bunyoni. Mu nyandiko, mu biganiro, mu matangazo, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD baremanga ko bashimishijwe n'ifatwa rya General Alengiyome Bunyoni. Izina rya Bunyoni ryibutsa benshi muri bo ababo bishwe, banyurujwe canke bahohotewe mu kiringo ca gatatu. Mu gihe Perezida Nkurunziza atakiriho, Bunyoni niwe yambaye amagorwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi babonye mu kiringo ca gatatu. Impunzi zimubonamwo uwazitujije mu gihugu cazo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi babona Bunyoni nka Ruburakigongwe kizigenza w'abicanyi bamaze abantu kuva muri 2005. Ntibitangaje ngo abo bose banezerezwe bumvise ifatwa rya General Alengiyome Bunyoni.
amashirahamwe yigenga aharanira agateka kazina muntu nabo bakiriye neza ifatwa rya Bunyoni ariko basaba ko aburanwa ku mugaragaro ko uburenganzira bwiwe nk'umunyororo bwubahirizwa ko ahabwa urubanza rukurikije amategeko kandi ko ibyaha bikomeye yavuzwemwo bitohozwa akabyishura ko mu butungane. Ayo mashirahamwe yifuza ko umushirizamanza mukuru wa Repubulika akorana na sentare mpanabyaha mpuzamakungu kugira Bunyoni acibwe urubanza ku byaha by'agahomeраmunwa yagirizwa. Urubanza rwobera i Bujumbura canke Irahe. Abasendefd baracibaza iyo bizohereza ibya Bunyoni. Kuva Bunyoni afashwe abanywanyi ba Sendefd bari mu gacerere gakomeye cyane. Ku mbuga ngurukana bumenyi ntaco bavuga. Abahora bishongora mu gutukana ntaco bavuga. Babona umukino batazi uzahereza. Ntibazi ko Bunyoni nawe bagiye kumwita umwanzi w'igihugu nyine nkuko bamwagirije ko yagerageje kugandagura umukuru w'igihugu. Baribaza nimba koko hazobaho urubanza canke ko bizohereza mu kumvikana hagati y'abavukanyi basharirikanye ariko ikiboneka nuko nyine urubanza ruriko ruraba kandi ko urubanza rutazasiga General Arengeyo Bunyoni aho babandanya kumwongerera ibyaha kugira ngo ntazabashe gupfungurwa. Benshi baranibaza nimba Bunyoni azijana canke ko President Ndayishimiye ategekanya gufata n'abandi. Impande zasharirikanye muri Sendefd ni zibiri aho nyine bamwe bavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi, abandi bakavuga ko nyine bashigikiye leta leta Evariste Ndayishimiye. Ariko igitangaje nuko nyine President Evariste Ndayishimiye naho yafashe General Arengeyo Bunyoni akamufunga agumya nyine yikanga ko umwanya n'umwanya bamutembagaza ku butegetsi. Uruhande rw'abitwa ko begereye President Ndayishimiye rurashima ifatwa rya Bunyoni babona ko rizotuma Ndayishimiye yiganza akagira ubutegetsi bwose atawumuvuguruza. Ariko urwo ruhande nyine rurafise ubwoba ko abashigikiye Bunyoni bashobora kwihora. Abo kwa Ndayishimiye baratinya ko hashobora kwaduka abagerageza gutembagaza ubutegetsi ariko bakizera ko atawo bishobora adashigikiwe na General Prime Niyongabo. Ariko nyine igitangaje nuko General Prime Niyongabo muri no minsi yamaze kujya ku ruhande rw'abashaka gutembagaza ubutegetsi, aribyo nyine biriko biraha ingufu abashaka gutembagaza ubutegetsi kuko umwanya n'umwanya biraboneka ko batembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye kuko nawe ari gukora igishoboka cyose kugira ngo abikureho, ariko byaraneneranye nkuko nyine yagerageje gukura amabanga Prime Niyongabo bikamunanira kubera ko umushiranganje we wa mbere Gervais Ndirakobuca yanze gutera umukono ku ikete rikura amabanga Prime Niyongabo. Ubwo Perezida Ndayishimiye aherutse kongera umushahara abapolisi n'abasirikare biha icizere abiwe ko abasoda batakurikira wagerageza gutembagaza ubutegetsi. Ico abo kwa Ndayishimiye batinya kurusha nuko hashobora kuba akarwi kagerageza kugandagura Evariste Ndayishimiye mu gihe inzego zose z'umutekano zuzuyemwo abakoranye na Bunyoni n'abagenzi biwe. Ico ni ikintu gishoboka rwose ko inzego zubatse kugeza ubu urupfu rwa Ndayishimiye rwoha amahirwe menshi abegereye Bunyoni gufata ubutegetsi. Ati nibyo gutembagaza ubutegetsi barinze gukora. Igihumuriza abo kwa Ndayishimiye nuko Bunyoni azwi nabi cane mu makungu kandi n'aba Sendefd ubwabo bakamufata nk'umuntu yishima abasuzugura. Hari n'abavuga ko byoba byiza abashigikiye Bunyoni biyerekanye bose maze Ndayishimiye akabikura ko bose, ariko ntago bishoboka kuko Bunyoni arafise ingufu zikomeye cane kandi arafise abo yagenye mu bibanza bihambaye. Ariyo mpamvu nyine bariko barategura kumutorokesha kuko babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye atiteguriye kumurekura. Uruhande rwa Bunyoni rugizwe ahanini n'abavuga ko bari mu iragi rya Nkurunziza, narwo ruhande rubonekamwo benshi mu bavugwa mu mabi yo gusesa amaraso, intagondwa ziterekwa imigenderanire myiza y'u Rwanda, abaterekwa gusubira kubona abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abaharanira agateka ka muntu bahunguka bakagaruka mu Burundi. Bunyoni ntibamukunda cane ariko ifatwa ryiwe baribona ko rije kubaca intege. Benshi muri urwo ruhande bibaza ibigiye gukurikira ifatwa rya Bunyoni. Benshi bibaza nimba Ndayishimiye atariko agenda gahoro gahoro kugeza bikuye ko bose nkuko bigenda mu bihe nk'ibyo. Hari abatanguye kwishikana kugira bacungure agatwe maze babonwe neza n'uwo bibaza ko azotsinda. Aho haravugwa nka Daniel Ndabirabe ko yamaze kwishikana yereka nyine uruhande ahagazeho, aho yerekanye ko ari ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Imvugo ya Nyamitwe aherutse gukoresha mu gutuka abasaba ko uburenganzira bw'umuryango wa Bunyoni bwubahirizwa yafashwe nk'ubutumwa ahaye Perezida Ndayishimiye ati Perezida araba jewe sindi kumwe na Bunyoni.
Amatati ya Nkurunziza na Rajabu yatumye abasendefide biga kwiyorobeka cane, ntawuvuga ntawerekana neza aho ahagaze, uzonesha niwe bazokurikira. Ndayishimiye akanesha bazomukurikira, Bunyoni akanesha bazomukurikira. Ikibazo nyamukuru Evariste Ndayishimiye agiye kugira ni ico kumenya abo bari kumwe koko, kuko bafatiye ku byabaye kuri Rajabu, abatamushigikiye nibo bagiye gufata iya mbere mu guhayagiza Ndayishimiye. Abashigikiye Bunyoni nibo bazoja imbere mu kwerekana ko bashigikiye Ndayishimiye, gutyo bamugwanirize mu nzego bwo mu ruyeri rwinshi cane nk'uko biriko biragenda ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho inzego z'igihugu nka zose zamaze gupfapfana kubera ko nyene zuzuyemwo abadashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko bakabikora mu ruyeri rukomeye cane. Umuryango wa Bunyoni watahuye agahotoro ico arico. Umurwi wa gatatu ni umuryango wa Generali Bunyoni, ni umuryango munini cane, uretse urugo rwiwe hazamwo inshuti nyinshi z'umukenyezi wiwe n'ababegereye. Benshi muri abo bari bafise ububasha bukomeye, bamwe bahora bavugwa mu mabi menshi kandi bakaba intakorwako. Mu begereye Bunyoni harimwo n'abarongoye amasengero yegukira Bunyoni n'umukenyezi wiwe. Aha ntawakwibagira ko Bunyoni akoresha abantu batari bake mu rudandaza rwiwe. Hano harongera ko abo basangiye imitahe canke bakoresha amafaranga yiwe mu bintu bitari bike. Ntawokwibagira kandi ko Bunyoni yagiye ku rugamba afise ingabo ziwe, ko hariho abo yagiye aranyegeza mu nzego zitandukanye nk'inderetsi ziwe. Abo bose bari mu minwe, barumiwe babonye nyene ifatwa rya General Bunyoni, ariko abo bose nibo bariko baraca ku biti n'amabuye kugira ngo bamutorokeshe, kuko babona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atiteguriye kumufungura. Mu muryango ni naho hari abariko bariyamiriza icesi intwaro y'agahotoro ya Ndayishimiye, abiyamiriza ihonyangwa ry'amategeko, abavuga ko abafasha Burundi bakwiye gufata ibihano n'ibindi. Imvugo yahora ikoreshwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ubu iriko yumvikana mu muryango wa Bunyoni. Mu muryango ni naho hari abagabisha ibindi bihangange ko biriko birashikira Bunyoni n'abandi bitazobasiga, nk'uko nyine ejo bundi Perezida Evariste Ndayishimiye yari agiye gukura amabanga Prime Niyongabo ngo ahite amupfunga, ariko bikananirana kuko nyine abajenerali bakomeye cane bahise bavuga ko batakihanganira ibintu biriko birakorwa n'umukuru w'igihugu. Bisa nk'uko umuryango wa Generali Bunyoni woba uhejeje kwikangura, ubu nyine ukaca ubona iyindi sura y'u Burundi uwo muryango utaruzi. Ubu niho ukimenya ubwoba buri mu Burundi, ubutungane budakora, iterabwoba ry'inzego z'iperereza, imiryango ibaho mu bwoba itazi aho ababo bapfungiwe, ihonyangwa ry'amategeko ndetse n'ibindi byinshi cane. Umuryango ntuzi ko Bunyoni ari mu bubatse iryo terabwoba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibintu biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba kandi birashobora gushikana igihugu ahantu habi cane, kuko abo kwa Perezida Evariste Ndayishimiye barashaka ko abantu bose bashigikiye General Bunyoni kandi bahoze bagendana bose bakurwa amabanga bakanapfungwa, mu gihe abandi bashigikiye uruhande rwa General Bunyoni biganjemwo abavuga ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza baterekwa nyine ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora, ahubwo bavuga ko bagomba gukora igishoboka cyose kugira ngo bamwikureho, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye nyine ariko arahangana n'ibihangange bikomeye cane, harimwo nk'urongoye igisoda c'u Burundi Prime Niyongabo, aho bamaze igihe kitari gito bashamiranye ku buryo bukomeye cane kubera ukuntu Perezida Evariste Ndayishimiye yagerageje kumubogoza amabanga, ariko bikananirana kubera ko umushikiranganji we wa mbere yanze gusinya ku ikete rikura amabanga Prime Niyongabo. Ibi byose nyine bikaza byerekana nyine akajagari n'akavuyo kari mu mugambwe uri ku butegetsi, aho abarundi batanguye gusaba ko uwo mugambwe watanga imihoho abashoboye kurongora igihugu c'u Burundi, kuko hari imigambwe ishoboye nka seneri bakaza bakarongora igihugu c'u Burundi, kuko biraboneka ko nyine umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wananiwe gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze igihugu c'u Burundi. Ni ngaha duce dusozerera amakuru kariko abateguriye, wipfuza kuzajya bamo hambere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko ducizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.